fundraising urashika ku kibugo ware wese akubwira ngo icyitwa resi ngo kivuze ubuhuha. Ari amaresi yo kuri departement na y'urunani na ya febabu na yande. Si resi tuvuga, iyi resi abantu benshi bakomeje kwibaza ko ni resi igaragara ku kibuga haba kuri match. Umuntu ashobora gukora fundraising igihe habishakiye, mugabo hari n'inzira ubikoramwo rimwe na rimwe bikakugaragaza yuko swati waguye kawo wakenye canke se uri mu bibazo runaka. Reka mbere nka wa wundi ufise ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. Inyina wa Bizuru na kano kigeze kubaho kera. Ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast, nizere kumeze neza cyane. Nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura. Nigiziye mu nkino ndahera muri basketball les amis. Vitaro Basketball League ikomeje gukinwa kuri departement. Ugishika kuri departement abantu inkuru yacitse ururondogoro. Ndashaka kugaruka kuvyerekeranye n'ibiriko birabera ku kibuga na cyane yaba ivy'abafana ndetse n'ivy'abakunzi b'amaklube atandukanye, na cyane umugwi w'urunani Basketball Club. Fundraising urashika ku kibugo ware wese akubwira ngo icyitwa resi ngo kivuze ubuhuha. Nimbura umukunzi w'urunani yugeze ku kibuga cha departement ngo muri no weekend ngo wategereza kugira iki, utanga ikintu bita umusada, ifashanyo gufasha. Rero ndashaka kugaruka kwa kantu kugira ngo tugashire ku muco, kuko benshi bakomeje kukibaza ko cyane. Ese fundraising ikorwa ryari? Amaresi yo kuri departement na y'urunani na ya febabu na yande. So nagerageje gukora research, ndarondeza hirya no hino, ngerageza kubaza ese zino resi tubona ku kibuga zitangwa nande, nizuhe mugwi. Naje kumenya amakuru ko ari umugwi w'urunani Basketball Club uriko uregeranya uburyo bushobora kwifashishwa muri ibi n'ibindi, kuko ugerageje kuganiriza abakunzi b'urunani bakubwira yuko bafise ibanga bibikiye kubyerekeranye n'ubwo buryo bariko baregeranya. Ariko yuravye muri kahise usanga umugwi w'urunani utigeze ukora fundraising kuri match ziri officielle zande za febabu. Ico kwibaza ni kimwe, ese niyo nzira urunani rwabonyemwo gukoramwo fundraising, ko bafise ikibuga bokorera ko fundraising, why not batoyikorera ku kibuga cyabo mwijabe bagahitamwo kuyikorera kuri match officielle zande za febabu? Ndavuga match officielle parce que aba bakora bariko baregeranya ubu buryo cyangwa isi yiresi tuvuga. Iyi resi abantu benshi bakomeje kwibaza ko ni resi igaragara ku kibuga haba kuri match ya Tigers, haba kuri match ya Dinamo, haba kuri match ya Lezipo cyangwa se ya Muzinga. Urayibona kuri departement cyangwa se departement. Iyo mvuze departement mbambaye nka babandi bo hakugiye Akanyaru ni wakunze kuvuga ngo departement. Rero icyo kwibaza ni kimwe, iyi fundraising iriko irakorwa n'urunani yoba yavuye kuki? Fundraising ikorwa ryari? Fundraising la majorité aho twagiye tubibona aho yagiye ikorwa, yagenda ikorwa kugira ngo abantu bashobore kwegeranya uburyo mu gihe habayeho ukubura k'uburyo, ndavuga amafaranga. Muraca yibaza umugwi w'urunani n'uburyo bwabuze canke ashanke bafise indi migambi bateguye bashaka gukora bifashishije abakunzi babo? Ico ni kimwe. Icya kabiri uca wibaza, ese abakunzi b'urunani ntibashobora kubonana batarinze guca kuri departement, bakaba bohurira muri groupe za WhatsApp, bakaba bohurira mu manama basanzwe bakora batarinze kuja kubikorera ku kibuga cha departement? Question mark. Inyishiro utora muri ico kimwe. Icya mbere cyo sinemeza ko uburyo bwabuze mu gurunani ijana kwijana, naho twabonye bamwe mu bari basanzwe basupportinga cyangwa se bafashe umugurunani bahagaritse, bavuze yuko bahagaritse ibikorwa bahora ibyo intererano bahora batanga mu mugurunani. Icyo ushobora kwibaza ni ibyo kuvyukuri wabarahagaritse? Ivyo nta vyemeza umuntu arabona vyemeza yuko wabarahagaritse ijana kwijana. Mugaba amakuru ava hari indani mu mugwi avuga yuko bashobora kuba barahagaritse ivyerekeranye n'ifashanyo batanga ku mugurunani. Nimba baratanga 80 kwijana, 80 kwijana ivyo batanga ngo bishobora kuba vyaragabanutse. It means ko nimba hava 100 kwijana, uyu munsi kwa barakuye ko 80 hakabasigaye 20 canke 20. It means ko hari ikintu cavuye ko niyo fundraising kaba yokogwa. Hanyuma ikindi kintu umuntu aca yibaza, umugwi w'urunani n'umugwi ufise famille yagutse, abantu benshi barimwo, haba bagwiza tunga, haba abakozi ba leta, haba bari muri diaspora, ni benshi cyane. Ese wari umwanya uko tubona umugwi w'urunani wegeranya uburyo babikije ku kibuga? Ico kibazo ro kucishura umuntu ashobora gukora fundraising igihe habishakiye, mugabo hari n'inzira ubikoramwo rimwe na rimwe bikakugaragaza yuko swati waguye kawo wakenye canke se uri mu bibazo runaka.
reka mbere nka wa wundi ufise ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. Inyina wa Bizuru na kano kigeze kubaho kera, nyina wa Bizuru yahuye n'umuntu amubwira yuko ashonje, nawe aramubwira ati shaka kugufasha, turashaka iki? Tinkenye ibiharage. Naramubwira ati ndaguhaye ibiharage, nta kindi kibazo. Amuha ibiharage, ati naho umuhaye ibiharage, ati nyamara burya nkenye tinutuvuta two kuza kubikaranga. Tinandaguhaye utuvuta, nta kindi kibazo za kugira. Toya ati ahubwo fise n'ikindi kibazo, ati burya nta n'ubugari fise bwo kuza kubikoza. Tindaguhaye ifu nta ngorane uza kugira. Toya ati burya nta n'ubwo fise aho udukwi two gucana kugira ngo ndabiteke. Urumva ibibazo bya nyina wa Bizuru byabandanya byiyongera. Ubu rero uriko urakora fundraising, abantu bibaza ko wagize ibibazo byande nka bimwe bya nyina wa Bizuru. Umuguru nandi wabagize ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru kugeza aho batanguye kwikora ku bafana babo, mu gihe twari dusanzwe tuzi ko ari umugwi wifashe mu bijanye n'uburyo. Reka nishure muri buno buryo rero. Umuguru nani ni famille yagutse, nabivuze ubwa mbere. Kubera ari famille yagutse rero bashobora kugira n'imigambi myinshi. Iyo migambi myinshi bikaba ngombwa ko banikora kuri bamwe mu bakunzi babo naho batewakunda urunani rero. Kubwanje ndabona ko Leslie kiravuza ubuhuha kuri departement na cyane kuri match za VBL, ntabwo ari ukubera umuguru nani wobukenye birenze. Ego ubukene burashobora kuba buhari, mugabo ntiwusu kubera ari ubukene burenze, ahubwo ni muri bwa buryo bwo kugira ngo baprofitire muri babantu baza ku kibuga, kuko na wundi adakunda urunani ashobora kuvuga ngo nanje ko mbonyerese I can support, ati ndashobora guterera, bivuze ngo nawe udakunda urunani no muzi ushobora kuruterera utagize iki, utitaye ko kuba utarukunda. Rero kubwanje ndabona ko mu nzira nziza byari bikwiye kuba bikorwamwo umugwi w'urunani warukwiye kuraba uburyo woroganiza uburyo bwo gutegura uko barondera intererano canke se begeranya amafaranga batarinze kuza ku kibuga ca departement. Ndabivuze nk'umuntu ari hagati na hagati ataho yegamiye. Impamvu si yindi, hari abantu baca bibaza ati nk'abantu n'aba bashobora kuba babiri oya. Je ndabivuze nk'umuntu ataho yegamiye kugira ngo ntimusuzugurwe. Abantu muri mu runani nimutegura ivyanyu mu buryo bugiziki bwihishije, ata muntu arinze kwinjiramwo, ata muntu arinze kubacisha mwijisho, kuko iyo babonyerese ku kibuga biboneka ko menga mwagize ubukene. Rero kugira ngo ntimugaragaze ico kibazo mufise canke se ubwo buryo muriko murakoramwo, ibi bintu bikorwa mwibanga. Rimwe na rimwe abantu baca batangura adversaire ni hahera bavuga ati reka ndamuvunire mu nkokora ndamucokoze. Rimwe na rimwe bigakora ku bakinyi, bigakora ku bafana, kuko hari abantu bashobora kuvuga ati nimba naka yaragiye bakabatanga kugira ibi ejo umugwi ushobora no gusenyuka nta wamenya. Ico nibaza ko kitazoba. Rero kubwanje mbona ko umuguru nani shuri kurakora yari inzira nziza yo kwegeranya amafaranga, ariko ino nzira iri kikogwa ahitari gukorerwa. Bivuze ngo ku muguru nano munsi mufise ikibuga, ni mutegura uburyo mutegura nk'inama, muhamagaza abakunzi banyu muze mabwa dushaka kwegeranya uburyo. Ico ni cambere. Ica kabiri mutegure hajya ku kibuga mavuga ati buri wa mbere uwuzo bafise ikintu ashaka guterera, hariho resi twateguye, uwuzoterera bazomwandika bavuga ati yatanze uko. Abari muri diaspora mutegure groupe za WhatsApp muterere mutarinze kuza kwiyandagaza, kuko reka mvuge ko ari kwiyandagaza. Iyo mugiye ku kibuga ivyanyuma mubishize ku mugaragaro nta muntu atababona, yiga nanje nababonye, kandi je nanje yo mubikoze mamumpaye content ndaza nkavuga ukuri. Abange bakavuga ko byagenze uko, ariko mwampaye akazi kandi nkoreramwe amafaranga muri mwebwe. Gute ndabakoreramwe amafaranga? Iyi video mba nkoze abantu barayiraba nkaronka amafaranga, abari amadolari bagomba yinjire. Ariko gusa ntibyari bikwiye ko mukora mwubwo buryo, byari bikwiye ko mubihindura mukabikora kimya hagati yanyu as family nk'umuryango nyene. So reka mvuge ngo byarabaye nibyo, kandi kugwa si bibi, mugo kugwa ntuvyuke nibyo bibi. Uyu munsi hari ariko bihambira ngo aya mafaranga ntimuzi icyo dushaka kuyakoza. Ibyo mushaka kuyakoza byose ntabwo bikeneye ko umuntu wese arinda kumenya ko muriko muratoza amafaranga. Namwarije twabonye ko ari umuntu yavuye mwabantu niho babahera bakabavuga yuko ubukene bunuma cyangwa se ubukene buvuze ubuhuha. Sivuze ko abantu bari mu runani mukenye, harimwe abatayikuni, harimwe abakire, washaka muze munafyondera akanyenyeri. Mugabo je ndiko ndabasaba kuko njyaho bihiye, nta nubwo no mu rubanza burya ngiye mu rubanza je sifungura. Bisigura ngo byari kuba ari byiza tubonye umugwi w'urunani uri kurakora ibintu byabo mwibanga batagiye kwishira ku mugaragaro. Les amis, aka ntabwo ndagaciye, ahubwo shatse kugira iki, kuvunira urugohe umugwi w'urunani. Mureke kwihamenyo abatwenze parce que adversaire nahayera akavunira mu nkokora. Kuvunira mu nkokora biba bimworoheye, uko ataka ntabura icyo buryo ugutuka. Umuntu yatubwiye ati burya inka nta kuntu abenshi barayishima, mugu ushaka gutuka inka ayitumka ingoma, ayivuga ngo herija behere ngo bijya bintu ngo no. Kubera iki? Aba yabuze icyo ayivuga ko kibi. Bivuze ngo namwe rero iyo muzanye none mugashira ku mugaragaro icyo no kwita kari kibi kandi cyari cyiza, baheraho bavunira mu nkokora bakavuga ati
umugore urunani kabaye tikabaye tabara. So bref, reka mpereze ngaha mvuge nti urunani murakomeye, mwanatsinze Rezipo muyibabaje, munugurura n'umuryango wo gutsinda Rezipo kuko Rezipo kuva VBL yatangura ntiyari bwatsindwe. Mugabo ubu inkuri hari suko mwatsinze, inkuri hari ni resi iriko iratembera ku kibuga, inkuri hari n'umuntu ushika ku kibuga ukaza wumva ngo support ngo terera. Les amis, be smart. Ni mube smart nk'abanyarunani nyene mu burunani. Narabye platform yanyu ya Facebook, hari ukuntu ugaruka ukaraba amateka y'urunani, ukaraba kuva za 2013 ingene muhagaze, ukaraba ama image yanyu ukavuga ati equipe ni nziza. Ariko aka image kyare les amis kabagwishamwo, kabakubita muri surface kabisa, mugakora ikosa muri surface, kandi umuntu akoze muri ikosa muri surface amutera penalty. Bamukubita icyo bita penalty, kandi penalty rimwe na rimwe kibigitsindo 90% penalty zatewe zarinjiye. Bivuze ngo rero nimba mudashaka gutsindwa ikibazo cya resi mu gikansoringe mu gikuremwo mu bikorere hariya mwibanga. Les amis, abanyarunani ndabakunda cyane, ntabwo ari ugwanka ahubwo kabara kagohenda bavuniye. Reka twongere dusubire ahandi hato mu zindi dossier. Les amis, aba basketteur je vous aime beaucoup. Suleimani niyo nkuru, Papa Utamu, Indimbura, je vous aime. Hasta la vista. Thank you.